Mbahaye ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibigana dutambutsa kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane yeje kudushikirana amakuru ateye ubwoba. Ni mu nyuma z'uko hateguwe umugambi ukomeye cyane mu nyuma z'ubuvugishwa buhejeje iminsi itari mike y'ibushikirizwa n'abahanuzi bo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo gutangaza akava mu gacereri ibijanye n'ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko amenyesha yuko igihugu kibanye c'u Rwanda arico nanone giha indaro abatari bakeya na cane imirwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri ico gihugu. Akaba atangaza yuko Red Tabara ihabwa indaro n'amabiro yayo aherereye mu gihugu kibanye c'u Rwanda. Mu nyuma z'ayo majambo akomeye cyane umwe mu bahanuzi biwe ku munsi w'ejo yamubwira yuko adakwiriye nanone kwibonekeza mu majambo akomeye cyane kuko nanone arashobora kudukwegera akarambaraye. Ariko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye na politiki atakurya iminwa yaciye ashikiriza amajambo akomeye cyane nkuko twayabashikirije mu bindi biganiro n'amakuru twatambukije kuri Burundi News TV. None umugambi ukomeye cyane woba ari uwuhe? Umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yagambaniwe. Ni munyemere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Reka rero nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migane makungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru adushikiye. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazuja nayo nyine pyonde ko hama tuje turabana makuru n'ibiganda dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nina mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma zo kwerura akavuga ibijanye n'umutekano mukeyi ngaha mu gihugu c'u Burundi akagereza igihugu kibanye c'u Rwanda kuba arico nyene giha indaro umugwi Red Tabara ugwanya leta yacu. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira arateye ubwoba. Hoba hari umugambi ukomeye cyane mu nyuma z'ubuhanuzi bukomeye cyane wejeje gushikirizwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yoba nanone yarateguriwe umunsi mubi cyane muri iyi ndwiza mu mwaka wa 2024. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira kuri rigenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 arateye ubwoba. Yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye hoba hari umugambi wo kumugandagura. Ni mu nyuma z'ubuhanuzi wejeje iminsi itari mike y'ubuvuga mu gihugu c'u Burundi. Abikitse mu kiza cuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atamerewe neza muri ibi bihe bitoroshe igihugu cacu kiri mu bibazo biteye ubwoba. Haratangazwa yuko bamwe mu bajenari bakomakomeye bo ngaha mu gihugu c'u Burundi ari bo nyene bafise iyo mugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umugambi wa General Prime Niyongabo urongoye igisoda ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba ari uwuhe? Nayo se Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yoba afise uwuhe mugambi? Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca gushika ubu ngubu ariko arumvikana mu majambo akomeye cyane na cyane ko yatanguye kwitwara nk'umukuru w'igihugu mu nyuma z'uko hatangazwaga umugambi ukomeye cyane na cyane wa kudeta. Ivyo vyose vyagirijwe igihugu kibanye c'u Rwanda bivugwa yuko ari naco nyene kiba nanone kiremeza ivyo vyose kandi kigatanga intererano kuri utwo turwi twishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye no kugandagura abanyagihugu batari bake. Ni mu nyuma z'uko twaheruka guhamba abashika 200 nubwo gushika ubu ngubu ibitigiri vy'abaguye muri ico gitero cagabwe n'umuhari Red Tabara gushika ubu ngubu ibitigiri vyabo ntibaramenyekana bivanye nuko igisirikare cacu cyashimye kutagira ico gitangaza vy'ukuri. Amakuru yo kwizerwa tujya tuze kubashitsa ko arateye ubwoba. Denis Bucumi Nkurunziza umutambukanyi wahoze nanone ari umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza wewe amenyesha yuko igihugu cacu coba kigiye guhurira n'akaga gakomeye cyane mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kurushikira ari amakuru ateye ubwoba. Ni mu nyuma z'uko amenyesha yuko
umwanya ku mwanya turashobora guhura n'akantu gakomeye cyane bivanye n'umugambi ukomeye cyane wo kugandagura umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Haraye habaye inama kadondora y'abajenerali bakomakomeye gushika ubu ngubu ivyavugiwe muri iyo nama ntibiratahurwa. Abamenyesha makuru bacu baracarondera ibijambere. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira yemeza yuko General Major Evariste Ndayishimiye hateguwe umugambi mubisha wo kumugandagura. Uwo yateguye guhagarika umutima wiwe yoba yakomeje kandi afatiye ku ngingo zikomeye cyane z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yihakanye abasirikari b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane abafashwe mpire n'umuhari wa M23 kubw'amasoko yacu yibanga mu gisirikare cacu. Aremeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya ashobora guhagarika umutima nk'uko vyagendera umuyisi Perezida Petero Nkurunziza. Denis Bucumi Nkurunziza agize ico ashikiriza kubijanye nibigiye kuboneka nga mu gihugu c'u Burundi nk'uwo twamatuzi yuko ari Mama Burundi, mu nyuma z'uko tumuzi ko ubuhinga butandukanye mu bijanye no kwerekwa n'Imana ivyo babigiye gushikira igihugu cacu c'u Burundi. Ndabibutse yuko wewe ubwiwe yitangarije yuko n'urupfu rw'umugabo wiwe rwabaye ariko agaca yanka kurutangaza bivanye nuko yashikirije yuko atari kurutangaza mbere yuko leta igera ico ishikiriza. None ubu amakuru akomeye cyane yoba ari ayahe? Ninde yoba ari mu mugambi ukomeye cyane wo kugandaguranye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye? Vyo bari kuzihemvo impamvu iriko iratuma ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi bibandanya yoba ari iyi? Ese koko nk'uko bivugwa igihugu kibanye c'u Rwanda coba kiri muri uyu mugambi ukomeye cyane uriko nanone uribonekeza? Perezida Evariste Ndayishimiye haraheze imisi igira 3 ariko yagereza igihugu kibanye c'u Rwanda mu majambo yisubiramwo avuga yuko ico gihugu kiriko kirabandanya mu gushira urwanko mu banyagihugu vyombi. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira urupfu rutunguranye rwoba rugiye kwibonekeza. Reka rero tubanza tubashikirize ubu buhanuzi bukomeye cyane ku gihugu cacu c'u Burundi, igihugu ciza. Mbipfurije gutangura umwaka mushasha muhire w'ibihumbi 2024 uzobabere umwaka Imana izobane namwe kandi uzobabere umwaka wo gutunga munahigwe. Ni mu nyuma z'uko turi buze kubashikiriza ijambo rikomeye cyane nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye turamusengeye na cyane bivanye n'abanyagihugu ibisabisho vyabo ivyiyumviro vyabo bimenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amagara yiwe ashitse aho umwasi ashaka bivanye nuko afise abansi impande n'impande. Muze kunyemera vyose tubigaruke ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Ubwo nukuvuga ni uyu munsi kubera saa 6 z'ijoro zari zamaze kugera, hari saa 6:30 niho Imana yamaye ubu butumwa. Hanyuma imaze kubumpa nshandabaza Imana ndavuga Mana ibi bintu unyeretse none namabanga umpaye ndayabike nk'amabanga nicyo ushatse kunyibira ibanga jewe ndabimenye ndavyigumizemwo canke ukeneye yuko bishikira abantu bose. Imana irambwira ati ahubwo tangura mu gatondo ugende ubisemerere, tangura mu gatondo ugende ubivuge ubisemerere. Hanyuma kubwo kumvira umwuka w'Imana nashishikaye kubaza Imana ndavuga none Mana ndaja kubitambukiriza hehe? Niko guca numvira umwuka w'Imana nca nandikira message plaisir muri zo saa 6 hari saa 6:40 aho namwandikira ndamubaza nti turabona na gute kugira ngo ntambutse iyi message numvise Imana impaye. Niko guca ambwira ati turabona nta kibazo na kimwe. Nkaba novuga ngo plaisir n'abakorana nawe bose Imana ibahezagire nabo kubwo kumvira umwuka w'Imana, kuko yaba batumvira ntiba vyakunze yuko tubonana uyu munsi, ariko muri vyose dushimiye Imana yo mwijuru yatumye bikunda. Hanyuma abadukurikiye twovuga ngo bazokore share kugira ngo ubutumwa bushike kure, nanye nzoshishikara ndabuvuga ahashoboka hose. Yesu aduhezagirane twese. Ndasubiye kandi no kuramutsa abakunzi bose bazaburinsha bakurikiye zaburinsha bakurikira zaburinsha umunsi ku wundi. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ego murakoze cyane. Nukuvuga ngo narindyamye nyene Imana iranyereka ibintu bikomeye cyane, iranyereka ibintu bikomeye cyane, iranyereka vyose, irama n'amadetaye yose.
hanyuma nca ndayibaza, nababwiye ko nayibaje none Mana ibi bintu ushatse ko bibibanga, kuko hari ibindi yigeze kunyereka mu minsi yaheze, irambwira ati ibi sindagutumye kuja kubivuga, nivyo ndakweretse uzobirabisha amaso yiwawe vyashitse, ariko sindagutumye kuja kubivuga. Irambwira uko nyene vyari ibintu nyene vy'ibihugu nyene ukuntu, ariko irambwira ngo sindagutumye kuja kubivuga, ndabikweretse ubimenye ubibone, kuko nubundi uzobirabisha amaso yiwawe. Niho rero nanje naciye nsubira rero ndayibaza, ibi navyo Mana navyo nibanga? Irambwira ati ibi sibanga, vyuka mu gatondo kare ugende ubisemerere, kuko birabaye jewe ubwanje ndihagurukiye. No kuvuga ngo Imana rero yantumye ngo mbwira abantu bose abatuye isi bose, ngo biyeze kandi bitunganye, ngo biyeze kandi bitunganye kubw'akayunguruzo igiye gucishamo, kubw'urutaro igiye kugosoza vuba cyane bidatevye. Irambwira Imana ngo abantu benshi bariko barabazanya muri iyi minsi babwirana ko umwaka watanguye neza, bagenzi babo bakabikiriza bakababwira ngo natwe aho duherereye turabona umwaka utanguye neza. Irambwira ngo ndababwire ngo bazi ivy'uyu munsi ariko ntibazi ivy'ejo. Irambwira ngo ubwire abantu banje bazi ivy'uyu munsi ariko ntibazi ivy'ejo. Ati umunyabwenge yihane, yiyeze kandi yitunganye kubw'akayunguruzo ngiye gucishaho ubu nyene vuba muri uyu mwaka wa 2023. Imana irambwira ngo mbwira abantu bihane, biyeze, bitunganye, kuko ibintu bigiye kuba ni ibintu bikomeye cyane. Yabinyeretse nabibonye, ni ibintu biteye ubwoba cyane. Imana irasura irambwira ngo muri fin y'umwaka uheze, ku mwaka uheze 2022 ija guhera, hari abantu ngo bagiye bapfusha abantu babo ku ma accident, ahabayemo ama accident mu mpanuka. Hanyuma barira abantu babo barababara cyane, baravuga ngo abantu bacu bitavye Imana. Ariko Imana yambwiye ngo ndababwire ngo abo bantu bamwe muri bo niyo ubwayo yashatse kugira ngo ibiyimburire, ibatware hakiri kare, kuko yabonye yuko ivyo bihe twebwe tugiye kujamo badashobora kubisiporta, irabatwara hakiri kare. Ngo ahubwo urira arira ubugingo bwiwe, urira ubabazwa ababazwe n'ubugingo bwiwe. Rero Imana irambwira ngo niyo yabatwaye kugira ngo ibi bihe tugiye gucamo ntibazobishikemo, kuko yabonye ko badashobora kubisiporta. Ngo naho no kubasigaye bitoroshe, ngo naho no kubasigaye bino bihe bitoroshe, ariko bari yabobo ngo nibo yabatwaye, kuko yabonye ko badashobora kwihanganira ibihe tugiye kujamo. Rero ibihe tugiye kujamo ngo ni vuba ntibitinze, ngo niyo yihagurukiye. Imana yambwiye ngo irababazwa, irarambiwe no kubona abantu b'intumva, ngo aho bahereye babwira batumva badahinduka, yo ubwayo ngo irihagurukiye. Nashishikaye ndabaza Imana, ndayinginga, ndabwira Mana ko hari ijambo riri hariya mu Ngoma za kabiri igice c'indwi umurongo wa 14. Reka tuhasome mwumva ukuntu havuga kwanza. Ingoma za kabiri igice ca karindwi umurongo wa 14. Turahasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo maze abantu banje bitiriwe izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanje, bagahindukira, bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru, mbababarire ibicumuro byabo, mbakirize igihugu. Imana ishimwe cyane. Niri jambo ryo mu Ngoma za kabiri igice c'indwi umurongo wa 14. Niryo nibukije Imana, ndavuga none Mana ko ari ijambo rero watubwiye ko abantu bawe bitiriwe izina ryawe, ko nibicisha bugufi bagasenga bakareka ingeso zabo mbi uzobatabara, ukabatabarira n'igihugu. None ga Mana niworeka basi nkabwira abavyumva, kuko nubundi si bose bari buvyumve, nkabwira abavyumva, abana bawe bavyumva babinezererewe, nkababwira tukaja ku mavi, tukambara amagunira, tukagutakambira, maze ugatabara abantu bose kubw'imbabazi zawe tusanzwe tuzizihoraho. Imana irambwira ngo non ce n'est pas le cas. Irambwira ngo ya ubu siko bimeze, ngubu ukuntu bimeze
nukuvuga ngo umuntu wese ategerezwa kwishishitira, umuntu wese ategereza kwiyingingira ubugingo bwiwe. Irambwira ngo mbwira abantu umuntu wese arondera ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, kuko ngo abantu bagiye gukira ibi bintu tugiye kujamwo n'abantu ngo bari ku ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Kandi Imana yasubiye irambwira ngo irafise ahantu hayo yiteguriye izohisha abantu bayo. Rero irambwira ngo ubwire abantu umwe wese ku giti ciwe, irambwira ngo umwe wese ku giti ciwe yishishitire, yironderere mu maso h'Imana, yironderere kwemegwa n'Imana. Ngo si ivya bindi byo kuvuga ngo harimo binginze ngo nanje ngo cenda bababera, ngo siko bimeze. Ubu ngo aho bigeze ngo niyo yihagurukiye umuntu uwo ari we wese ngo ahaguruke wenyene yitakambire ku giti ciwe. Nta mwana ari butakambire umuvyeyi, nta muvyeyi ari butakambire umwana wiwe, nta n'umugore ari butakambira umugabo we, nta n'umugabo ari bukatakambira umugore wiwe. Ngo n'umuntu ku giti ciwe, niko yambwiye ngo umuntu wese ku giti ciwe yishishitire, yirondere mu maso h'Imana. Kuko yasubiye irama n'iri jambo riri ngaha muri Tito igice ca mbere ku murongo wa 16, irambwira ngo bavuga yuko bazi Imana ngo ariko bayihakanisha ibyo bakora, ngo benabo nabo kwangwa urunuka, ngo n'abantu batumvira Imana, ngo no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Imana yacu idufashe cyane. Nuko yambwiye ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bakayihakanisha imirimo bakora. Rero yambwiye ngo nukuri irihagurukiye, irashavuye, irababajwe n'abantu batumva ngo bahinduke. Ngo niyo mpamvu igiye kwihagurukira igosore uko niko Imana yambwiye, yavuganye nanje muri iri joro. Numva ko ivyo kwingingirana bitarimwo. Muvyumve umuntu wese ku giti ciwe ngo yirondere ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, kuko umuntu azoshika aho Imana yateguye kuhisha abayo. Nukuri nabonye bikomeye cyane kuhashika, nabonye ari ibintu bitoroshe cyane kuhashika. Imana idufashe cyane. Hanyuma Imana nasubiye ndayibaza, ndayibwira none ga Mana, ibi bintu vyose wanyeretse nabonye bigiye kuba amasezerano wasezeraniye igihugu cy'u Burundi tutarayashikamwo. Imana irambwira ati ni Burundi nzogosora. Imana ishimwe cyane. Yambwiye ati ni Burundi ngiye kubanza kuyungurura. Ako kayunguriro kategezwa kubanza guci Burundi. Ahubwo abazosigara barokotse kuri uwo muyaga, kuri iryo gosora rigiye kuba, abazosigara abo nibo bazuba muri amasezerano. Nuko Imana yansiguriye imbwira, kuko hari n'amasezerano nanje yari yambwiye incishijemo yo ku Burundi yuko ifise imigambi myiza ku gihugu cy'u Burundi. Niyo waho naciye ndayibaza nanje mwijoro, ndayibaza nti none ga Mana, ibi bintu mbona bikomeye wanyeretse bigiye kuba, bizoba igihugu cy'u Burundi cacu kitarashika kuri amasezerano wadusezeranyije. Imana irambwira ati ni Burundi nzogosora, tingiye kubanza kugosora. Imana irambwira ngiye kubanza kugosora, ngo ugiye kubanza kuyungurura, ngo uzosigara asigaye kuri ivyo bihe tugiye kujamwo, uwo niwe ngo azuba muri ayo masezerano yose Imana yasezeranyije abayo. Hanyuma itariki ya mbere n'itariki ya kabiri, itariki ya kabiri n'iya gatatu, ku munsi wa mbere n'uwa kabiri twari twagiye ahantu gusenga mu cyumba cy'amasengesho ku mukozi w'Imana yitwa Claude. Abo twari ko turasengana hari amasezerano Imana yabahaye. Imana yasubira irambwira ati nabo ubabwire ivyo nabasezeraniye ko ndabaha muri uku kwa mbere, ati nukuri ngiye kubibaha ngiye kubibaha kweri babibone muri uku kwa mbere nyene. Kandi n'abandi batazoshika babibona nzobereka igicu, nzobereka agacu kaho bigiye guca bazokabona. Ariko mugabo yambwiye ngo ndababwire ngo nabo nyene kubibamwo neza ivyo bintu igiye kubaha, izo bazoyibamwo ari uko bamaze guca muri ako kayunguruzo. Irambwira ngo umuntu wese agiye guca muri ako kayunguruzo. Abo twari ko turasengana kuri zo tariki bobo barabizi. Imana yabahaye n'amakarita, yambwiye ngo ndababwire ngo ari amakarita y'akazi, mugende mutangure muyakoreshe neza, umwe wese yishishitire, umwe wese yiyeze kandi yitunganye, kugira ngo ashobore guca muri ibintu nabonye tugiye gucamwo. Ngo uzobasha kubisohokamwe amahoro, uwo uzosigara niwe azoba mu vyiza n'amasezerano Imana yateguriye abayo. Niyo message Imana yarayimpaye, irambwira ngo mbwire abantu bayo bihane, biyeze,
kandi bitunganye kubw'ibintu bigiye kuba. N'ukuri Imana yirahira avuga ngo ni jewe nihagurukiye, ni jewe niyiziye, ati ndiyiziye, ndaje, ndahagurutse, kandi birabaye vuba cyane. Genda usemerere, ubabwire bitunganye, biyeze, batunganye ubugingo, kugira ngo uzosigara azosigare yatunganyije ubugingo. Nuko yambwiye. Imana yasubiye irambwira ngo mbwira abera bayo ngo bahumure. Yasubiye irambwira ngo mbwira abera bayo bahumure. Irambwira ngo na vya bindi mwahora mwibaza vyinshi kubw'umurimo w'Imana, ivyo vyose ngo iraje ivyitunganyirize. Niko yambwiye. Yambwiye ngo vya bindi mwahora mwibaza kubw'ishaka ry'umurimo w'Imana muvyibaza ko cyane, ngo mubiyirekere, ngo iraje yonyine bishire ku murongo, ngo kuko niharagera aho abana b'abantu batekerereza Imana cyangwa ngo bayipangire gahunda. Uko niko Imana yambwiye muri iri joro ry'itariki 4 zishira 5 mu masaha ya saa sita z'ijoro. Nuko Imana yanganirije irambwira, yambwiye ngo mbwira abera bayo bahumure, ngo na vya bindi bibaza ko baguma bibaza ngo mbega bizogenda gute kubw'ishaka ry'umurimo w'Imana, ngo